Yeah. Uzi umunsi waje umunsi wo gutahura babaje ndomana n'Imana yawuduhishije ko twama tubibuka bobo baratwibuka mbega ho bazozuka canke mbega ubu baranyibuka ko jewe ndamwibuka ko twigeze gusangira kimbuka nubwo vyashitse bobo bakimuka kure cyane aho nashobora kurunguruka ku mitima yacu ntibigeze bimuka twarabagumanye ubu tuguma tuje umunsi wo gutahura babaje ndomana n'Imana yawuduhishije ko twama tubibuka bobo baratwibuka mbega ho bazozuka canke mbega ubu baranyibuka ko jewe ndabibuka ko twigeze gusangira kimbuka twarabagumanye ubu tuguma tubibuka ka n'umunsi umwe w'umunezero kuri plage dushajije turyohewe twishimanye vya danje akaryosha kabishe tukagasangira ako keja gatetse tutakibagira ijoro n'umutaga tukiguma nirarikubu ukaba waramaze kwitahira. Yes, hello bakunzi ba Ashali TV murameze neza aho muri hose. Elma Love mwari kubisana ndameze good ndameze fresh guys gusa ndarushe cyane. Ndarushe ko twatembereye urugendo rutari rutoyi cyane tuvi Bujumbura tuza mu Ruyigi kugira ngo tuze kugarukira umwe mu baririmbyi babuze inshuti babuze umuvandimwe ariko bakamubura batamwase ahubwo ari kubera ko Imana yamukunze kuruta uko twe twamukunda. Ati ninde MNF Jimbo nyuma yo gutangaza yuko yabuze mukuru wiwe ndetse yasarasanzwe ari we yarafise nk'umuntu mukuru mu muryango yaramubuze aho yaramugwaje igihe kitari gitoyi ari ruguta avuga ati reka tugende tuhashike nka Ashali TV tumugarukire ko tuganire nawe twumve ingene ubu amerewe inyuma yo kubura umuvandimwe wiwe ariko kandi ndakeka sivyo gusa tuza kuyaga twe twamusanze mu rugo twasanze yibereye mu kazi kose ariko arakora udukorwa two mu rugo so guys tubanze kwanza tumwifurize kwanza kugira ingufu MNF Jimbo aho uri hose muri commentaire banzu bishiremo hama ibindi byose birakurikira hanyuma bro ni yaje sawa buke meze neza ndashima sinzi namwe karimore mbo tweni bo turashima ariko gusa no kuvuga vyatugoye kugira ngo tuhashike ngaho ko twamye tugutelefona kenshi tuzimira utuzimurura ibintu birebire cyane ariko gikuru cyane dushaka kwanza kumenya ubu umeze gute nyuma yo kubura umuvandimwe bo je inyuma yo kubura umuvandimwe nibaza yuko ni ibintu vyambabaje cyane kubera ko mukuru wanje yari umuntu icambere yamanura kenshi icambere yanyandikira kenshi ambwira ati petit frère mu buzima bisaba kudacika intege ndazi biragoye mugabo kugwa uvyuka bizotuma ushika aho wifuza yari umuntu nimba atembereye mu ntara ya Gitega nategerezwa kuronka abantu 100 banyandikira muri Facebook bambwira yuko grand frère wanje yabayeretse ibikorwa vyanje urumva ko mu bisanzwe nabuze ikintu gikomeye mu buzima mugabo nibaza yuko Imana yo yateguye umugambi w'Imana nta muntu numwe yo uhaririza no kuvyakira nakundi ego ratubwiye ati atembeye mu ntara ya Gitega yakora ibikorwa kugira ngo abantu bose bakumenye ariko no munsi tukaba twumvise ko yafiriye mu Ruyigi ariho naho tugusanze no munsi Gitega na Ruyigi kuri MNF Jimbo bivuze iki muhira ni hehe entre Gitega na Ruyigi bo hose ni muhira kubera ko ni mu Burundi kandi nanje ndi umwana w'igihugu ariko papa wanje avuka mu Ruyigi ariko mama wanje nawe yavuka i Bururi rero nukuvuga si Gitega gusa nashatse kuvuga Igitega kubera ko niho haje hafi mugabo intara yose ya jamu nategerezwa no hanze no muri Tanzania jinaro abantu banyandikira bo muri Tanzania bambwira ati tubana na grand frère wawe iki yatweretse ibikorwa vyawe kandi courage wandaye utera imbere urumva ahantu hose yagenda nategerezwa kugenda ndose abafana biyongera kubo mfise haba ku mbuga zanje haba kuri YouTube nategerezwa kuronka bamwe muri bo baza comment ibikorwa vyanje bagapartager bakagira ama subscribe ibintu nk'ivyo yes of course umuntu atamenye iki kintu cha grand frère wawe acha yifuza kumenya hari habaye ikibazo kihe yaragwaye iki kugira ngo bishike yahasandaba vyagenze gute yagwaye ikiringo kingana gute bo
nukuvuga grand frère ivyo yoba yaragwaye twaramutwaye kwa muganga baramupima baramutora malari hama baramutera amaserumu mugabo tukamarayo tugashobora kumarayo nk'indwi imwe zibiri ariko tukabona umengo nta gihinduka donc abaye akize nyene akaronka n'utuguvu two kuvuga kuganira na petit frère tukaganira mu wundi mwanya ivyaca bisubira kwanga asubira kuremba nuvuga ko yaragwaye nk'ikiringo c'ukwezi kose agwaye ku musego mugabo Imana ikaba yaramuhamagaye nta kundi nigira amahoro Imana imwakire. Je ndibuka unyandika urambwira ati brother ndakwaje mukuru wanje ari mu bitaro ndakubaza ati nihenze kumuramara ambwira ati turi mu Ruyigi si hafi ndavuga ati nanje kuza biragoye cyane ariko ndavuga ati nze gusengera nk'ikintu cya nyuma wewe wari usanzwe umugwaje umwibukira ko yarakubwiye cyangwa yagukoresha bari iki bo ivyo nibuka kuri we ni vyinshi cyane gusa nyene igihe yaragwaye nibuka ko yarakunda kumbwira cyane petit frère M9 Jimbo kujya nyene namye ndabikubwira kuva kera ntucike intege mu buzima ubandanye ugerageza ukora ndazi birago uzoguvyuka no musi uzoronka icyo ufungura ije ukibure mugabo ntuzigere ucika intege one day Imana izohezagira kuko urashoboye yari umuntu akunda cyane ngene ndirimba yari umuntu antera intege buri gihe buri mwanya ni vyinshi nibuka kuri we mugabo nta kundi brother pole sana jikino nakubwira nuko turi kuyise ariko twese kuyisi turi ingenzi uno musi ni wagiye ariko ejo natwe turashobora gukurikira swati wewe canke ejo nkakurikira gikuru nuko kwanza tumenya umuntu wese ariko aradukurikirana twige kumenya yuko nitwafa tuzoba dusiziki uno musi M9 Jimbo afise vyinshi brother we yamusigiye yasize amukoreye aguma mwibukirako nawe yumvire ni wapfa uzobusigike abandi bakuraba abakwiteze ko ibintu vyinshi cyane ariko gikuru kandi twibuka gusengera umuntu agiye kuko kumuririra ntibisigura kumugaro ariko kumusengera bisigura kumushikana amahoro yagiye ndetse n'ivyo yarakoze bibi Imana ikabe muhanagura kubiciye ku Maria tuba twamuriri brother inyuma y'ivyo onya twari tuzi ko tushobora kuhasanga abavyi ariko umunsi turasanze uri mu rugo wenyene uri korakora akazi benshi bari bimve ati umuryango uri kugira ngo dushobore no kuyaga nawe mu bisanzwe umuryango aha ni kwa bibi yambu ni kwa bibi nukuvuga abandi tuvukana bagiye mu mirima ntibaraza ariko je nasigaye ngaha urabona ko umusanze ndiko ndagira bino bigori kugira ngo hirya y'ejo tuzobijane kubiseshi kugira ngo turabe ko ejo twobukura mu cibo ego benshi barimve ati M9 Jimbo atekana waruka mu gisagara gyari kwandanya umuziki mu gihe abanywanyi be bamukumbuye kumubona ko gishasha bo je nibaza yuko kugaruka mu gisagara ca Bujumbura ntibiri kure cyane bansengere gusa Imana inyongera udutege kuko musanzwe yuko ivyanshikiye byaranciye intege naracitse intege cyane mugabo nibaza yuko ni nguma nimvira ryari tuzosubira guhura ryari tuzosubira guhura ndamubwire vyinshi nasigaye ndabona nawe ambwira ivyo yoba yarabonye yagiye nk'umuraperi ndabizi nk'umuraperi ndazika gusa byamaze kukwigisha vyinshi byaramaze kugwa inspiration nyinshi sinzi ko rwanda kugoye nubwo uri mu gahinda kuko ndakunda vibe tuje muri vibe uko ndumva guys ameze nk'utangoye gusa n'ugomba gushama akantu ko gushaka kurira sasa nebo inabidi turudie kwanza mu mood nk'umuraperi wavigiye ko vyinshi uduha kwanza akantu gatoyi brother tuje muri mood uzi umunsi waje umunsi wo gutahura babaje ndomana n'Imana yawuduhishije ko twama tubibuka bobo baratwibuka mbega ho bazozuka canke mbega ubu baranyibuka ko jewe ndamwibuka ko twigeze gusangira kimbuka nubwo vyashitse bobo bakimuka
kure cyane aho nashobora kurunguruka ku mitima yacu ntibigeze bimuka twarabagumanye ubu tuguma tubaje umunsi wo gutahura babaje ndomana n'Imana yawuduhishije ko twama tubibuka bobo baratwibuka mbega aho bazozuka canke mbega ubu baranyibuka ko jewe ndabibuka ko twigeze gusangira kimbuka twarabagumanye ubu tuguma tubibuka ka n'umunsi umwe w'umunezero kuri plage dushajije turyohewe twishimanye vya danje akaryosha kabishe tukagasangira ako keja gatese tutakibagira ijoro n'umutaga tukiguma nirarikubu ukaba waramaze kwitahira brother Paul guys je ngumashaka kugumuhoza ariko ivyo agira byose ashaka kurira brother turudiye kwanza ku muziki wa kuri career yawe ya music uno munsi ahigeze uhaha percentage zingahe z'amahirwe yo kubona yuko uzoshika tu handi mpora nabo byati brother ufise ikintu kinini kikurimo bo je nibaza yuko ikibanza niha jewe bazi ko nta mucunzi bwima mugabo muri uno mwanya nituri ngaho ugira twihe kibanza ngo icambere canke icanyuma ahubwo abakunzi b'umuziki ndundi canke abakunzi b'umuziki muri rusange canke abakunzi b'impano muri rusange nibo bategezwa kuvuga ati iyi mpano irakwiye guhabwa ikibanza cambere canke cya kabiri canke cya gatatu canke cya kane kubera ko ubu hari umuntu ushobora kuvuga ngo uruwa mbere ubundi akakubwira ati uruwa nyuma nta so nimba uba wiyizi je naye ndaha ya nta so nimba nduwanyuma baci umugani mu Kirundi ati wanyuma zobo wambere uwambere azoba wanyuma nabazoba urakoze Kes ni MNF Jimbo uno musi uri ku gatuma ariko uri kurakurikirana neza umuziki ndundi ndaze telefone ya Android zacu zirakora bien uri ko abarapira barakora fresh uno musi utari mu gakino uri kubona yo kumukino uri kugenda gute wewe uri hanze nk'umurorerezi bo mu bisanzwe sindumurore ndi mu gakino aho ni mu gihe nyine bavuga ati nturarekura nawe umaze imisi utari kurarekura uri kurara kwa ngene game iri kirage mu bisanzwe sindarekura mfise indirimbo shasha nta imaze demo kuri YouTube itwa Nijyari sivyo soon cyane bambabarire video yaratevye kubera ivyo vyingorane naciye ncamwe mugabo video ya Nijyari giye gusohoka vuba rero ngerageje kukwishura kuri cyo warumbwiye ati ubu ndi nyuma y'agakino gato we ni kubibona mugabo jewe mbona ko ndi ndani kuko ndiko ndakora video urumva ko ndi muri tournage sanugira irangize vuba barayironka mugabo wowe ucubona yuko umukunzi ateka arabona indirimbo shasha yasoze yavuga ati wapi mune famazi imisi atari kararekura orke wowe kuko ubuzi arafise ko deja muri studio ubuzi ati niko ndakora mugabo utari karabibona avuga ati nturi kurakora bo mu bisanzwe aho ndi ngaho usanze aga connection sikirenga sana mugabo ndabibona kandi ndababwira nyene bagire courage bakore cyane kugira ngo rap yacu nyene igire vibe ubona habuze iki MNF Jimbo ni azohetira yongereza bo je nibaza yuko ikibuze nyene ni bwaburagwa bwa Tupac nyene kama kawaida nibaza yuko rero bansengere cyane nsure kuronka tuguvu ndiko ndabisaba hama dusubire nyene gucana ibintu vy'ama flow ya rouge MNF Jimbo ngakunda Tupac cyane bigaragara neza kumenga iyo hageze ko akora igikorwa abanza ko akumviza indimo za MNF Jimbo zakera ziwe amagasuba gacaja kumuriza kwanza Tupac nawe urumva ko yo mwigirako bo mu bisanzwe Tupac na muntu nibaza katamurapere numwe ataza amateka yiwe ushobora kuba utakunda mugabo uko yoba yararapa mugabo amateka yandisura yazi nibaza ko bose bayazi rero kuba yarandaze rap nuko nkunda uko arapa kandi nawe yavuga ati uyu muntu ndamubonamo ikintu wakunda kumbwiye ati MNF Jimbo yarazwe rap na Tupac byagenze gute bahuriye izo bibazo umuntu ashobora kwiyumvira ati yakoraze rap muhuriye we na ye reka basi ivyo tuvyimenyanire nawe basi uzavara ufise collab na Tupac mu misizo ariko kandi MNF Jimbo warabonetse muri muhigano rya kuri Top TV ibita kuri beat wararenganye cyane ntiwarenganye brother ushiko no munsi rimeze gute kugera ino sahani waza ko mworondera Landry promoter kubera ko je naherutse ampamagara ati brother ndagukeneye muri kijya kiganiro ciwe kuri beat ndafise undi muraperi muzogira bato ndamubaza ninde arambwira ati sishobora kukubwira umuwo muraperi wewe uzoza gusa
arama gahunda ndagenda ama cyasanga ni brother wanje Hakijizo cya turakora mugabo ntarasubira kunyandikira ambwira ati wararenganye cyangwa ni warenganye mugabo nibaza yuko umuntu wese ariko aratura aragenda kuri YouTube ya Randra Karaba kuko bashaka comment ijana bashaka comment ijana bagatora nibaza ko bazoca babona warenganye cyane cyane ujya mu tipe muri ko murakora bato wikintu wamwize ko shariki hawo wabonye umenga afise ingufu zingana gute kuri rap mbo ujya Hakijizo sijya mbere twari tuhuriye kuri beat imwe nibaza ko ni kenshi duhora duhurira kuri beat Hakijizo ujya no mu brother wanje dupoana kenshi dutererana duhanurana donc turashaka dushira ingufu hamwe kubera ko turi no muri crew imwe ya rap business kari kwa Bface ya rero nibaza yuko hajya yari nk'amatavya y'amavuta yes Fabilove nawe mu misi heze aheruka kurekura indirimbo yise Never Give Up nk'umurapere mugenzayo ndetse asanzwe yaragutanguriye mu gakino ariko kandi sanzwe nzi neza yo kumenga ivyo ntibihagaze neza indirimbo wayakiriye gute nimba barayumvirije ntibihagaze neza gute kwanza kuko ndibuki ubwanyuma tuganira warambwiye story yawe na Bface na Bface ndofro ndetse na Fabilove ingene mwagiye murahura amasirago wawe yemo kubera Fabilove ibintu birebire cyane ndabona kumenga ntibimeze neza sinzi ko umunsi vyaratunganye bo je nibaza ko ku ruhande rwanje je naramuhariye kubera ko je ntanzigo mbika ariko ku ruhande rwiwe sinzi hama ikindi kibazo rombagije indirimbo yiwe Never Give Up urafise nka commentaire woyishira ko nimba warayumvirije bo jewe nakubwiye ko ahantu ndi connection atari kirenga rero sindagirirwa ibako ryo kuyumviriza mugabo nibaza yuko ninagaruka nka ibujumbura ahantu hari connection nzoshobora kuyumviriza hama nzokurondera nje ndaguhinyisha yes guys no musi je ndi mu Ruyigi urazi rero uno musi je ndatembera tu uno musi ndatembera mu Ruyigi ahiwanye ikintu mbaho uno musi zakunzimanikiye ko je mpava ndaranga inuga bashi ikintu bakunda ikintu kiboneka sana n'ubugari bw'ibigori ahubwo tufasha kudugire ningo cyo tubugira tubutware ku busiesi none na tutatoka kwanza twende kuangalia karere nta kibazo turagenda no tugenda erega hakora mu nda ariko ko tumanza kugira kwanza dufungure hama cyo tugenda gutera guys mwumvise rero muri Jimbo je ndashyize nk'umushitsi atanguye kunkoresha ngo mbanze ndamufashe urasibe bitu nta mushitsi ashikakora ifo kwanza ukamwakira kwanza karuhuka ndeje ndarusha brother ni muhira nibaza yuko ngaha usivye yuko ari ryambere washitse ariko uwo hasanzwe waje kugukuraba nibaza ko ni inshuti yawe sana uyu jamani brother wangu sana kandi ndamukundira ukuntu yubaha kandi yicisha bugufi yari karayaga ya reni nibaza yuko rero ngaha nta bintu byo kwimanzika nga ucurabuga koresha afashe neza akoresha anaye mu mutego bye sindajitowa minda kusaidia ariko kandi rero munevye ko turangize ikiganiro ubutumwa wumva ko ushikiriza umuntu wari wese wumva muvuga ati ubutumwa mfise no bushikiza naka canke naka kugira ngo turangize ikiganiro po jeni baza yuko ubutumwa no haba ariko baradukurikirana icyambere cyo butegerezwa kumenya nuko shigikira impano donc shigikira mugenzi wawe mu mpano yiwe hama nawe gushigikire mu mpano yawe hama mwese mutera imbere rero je ndashimiye cyane abakunzi b'umuziki ndundi kuvaho natanguriye umuziki uko banshigikira kandi ndabasaba babongereze n'inguvu babandanye banshigikira no kubera ko ndafise ibikorwa byinshi kandi vyiza nizira ko batazogaya ndiko ndategura ndabasaba yuko bo hafi no y'imbuga zanje nimba ari YouTube channel hajya bagende bagire subscribe buviriza ibikorwa biriko hama bashire na comment ko bavyumvise banabisangize n'abandi nyuma yo kundangiza akabazo kanje kanyuma nabahe baririmbyi bakwitayo muri bino bihe urimo bigoye mbo abaririmbyi benshi baranyandikiye nubwo hariho abatarose umwanya wo gushobora kuhashika mugabo baranyandikiye barambwira ati pole sana mugabo ntibisigura ko ari bose babikoze mugabo hari ababikoze tu hari ababikoze cyane yes bakunzi ba Ashali TV ya Elma Love mwarimu ko bisanzwe umutade bukigwa wanyu ngo
nguma ndi kukivugira ngo ndabahereza ibintu bimeze neza. Imana ishimwe cyane ko twamusanze MNF Jimbo mu rugo ku Gatumba, ariko kandi tuguma dusubira kumwivuriza kugira umutima ukomeye. Ndazi ko ntivyari ibihe vyoroshe cyane, ariko Imana yarifashije avyitwaramo neza nk'umuntu w'umuhungu, ndetse afise ihangiro, ndetse anatahura icarico kubura umuntu. So turabakunda cyane mwe mwadukurikiranye, gira icyo mubwiye MNF Jimbo muri comment yawe, ariko kandi utibagira no kuza kumuronda kugira ngo mushigikire mu bikorwa vyiwe. YouTube channel yo ni MNF Jimbo, uko nyene n'umuronka uragira subscribe bagira umuriza n'imiziki yiwe, aririmba neza, akora akazi kiwe neza. Imana ibahezagire cyane kwa mwadukurikiranye. Ciao ciao.